Ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene asanzwe abategurira ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Rero ndabasabe utarakanda subscribe ayikande kugira ngo tuzohore tujana buri munsi kugira ngo bishitse hagenda kuri YouTube agashasangaho notificate yanje kugira ngo aze araraba ibiganiro mba nakoze, kuko narabwiye ko mu rugo hahurikiyemo ibintu byinshi. Mu rugo niwo mushinge w'iterambere, ni nayo mpamvu baciye n'umugani uvuga ngo urugo ni ijuru rito. Twese twiteguriye kuja mu ijuru, kandi urumva ko n'umukobwa cyangwa umuhungu yiteguriye kurushinga abagiye mu ijuru rito ryo ngaha ku isi. Rero mu rugo hahurikiyemo ibintu byinshi, harahurikiyemo ubutunzi, harahurikiyemo indero y'abana, hahurikiyemo amabanga mpuzabitsina, eka hahurikiyemo ibintu byinshi mu rugo bigenda bitandukanye. Niyo mpamvu nahagurutse kugira ngo tuze turigishanya ku bintu bijanye n'urugo. Ku mavideo abanza natangiye cyane gushimikira ku mabanga mpuzabitsina, kubera amabanga ariko ararusambura cyane, arasambura ingo cyane rwose. Amadivorce yabaye menshi kubw'uko habaho kubikora umuntu atabizi, canke ugasanga umugabo canke umugore aragiye hanze y'urugo, kandi icaha ca mbere gikaze cyane kuri nosi n'ubusambanyi. Rero niyo mpamvu nagiye kwibanda kuri ikiganiro cyane ca mbere c'amabanga mpuzabitsina kugira ngo twigishanye uburyo twoyakoresha, hanyuma urugo rukagenda neza ntihabemwo gucana inyuma. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ngo ukuntu ushobora kuzanisha amazi umudamu wawe bitakugoye, uburyo wokora kugira ngo uzanisha amazi yo mu myanya myibarukiro ku mudamu bitakugoye, kuko nico gikorwa nyezina. Kuko iyo uri kurakora humaganye humye ntago biryoshe, kuko usanga watonaguritse cyangwa wagize udusebe. Mugabo igihe haba hariho amazi igikorwa kigenda neza. Ikintu ca mbere wokora kugira ngo uzanishe umudamu wawe amazi nuko icambe nuko womutegura bihagije, ugategura umudamu wawe bihagije. Hari ukuntu abagabo benshi babikora ukamenga bikoze nkuko menga bariyivye, babikoze nkuko menga nukwikura umusonga gusa. Oya, siko bigenda. Mu kubikora tegura umudamu wawe bihagije, ubifatira umwanya. Nimba ubona ko atamwanya hari kubikora bisubike, ubifatira umwanya uhagije, utegura umudamu wawe neza, umufatira umwanya wo kumutegura. Nawe umudamu utegura umugabo wawe neza. Kumutegura naraberetse mu mavideo aheze ukuntu utegura umugabo wawe kugira ngo ubushake buze, n'ukuntu utegura umugore wawe kugira ngo ubushake buze. Bigere ukamutegura neza neza kuburyo uri kuramutegura bwabo bubere butera bwiyongera. Kutegura umwanya munini ko bwabo bubere buguma buza bukagwira. Iyo bugwiriye rero ni hahandi uri ugiye gukora igikorwa nyezina, ugiye kwinjiza igitsina cawe usanga horoshe, kandi kurya ububere buguma bugwira niko na y'amazi utera uyegereza, hama ibintu bikagenda neza. Rero tegura umudamu wawe bigize gute bihagije. Ica kabiri, ntiwumve yuko ushobora gukoresha igitsina cawe gusa. Mu gihe umaze kwinjiza indani, ntukibutire gukoresha igitsina cawe gusa. Ego gikoreshe ni byiza, ariko iyo uhinduye ugakoresha ca gitsina cawe, hama intoki zawe nazo zigakora kuri clitoris, naho nyene biragira gute, birafasha wa mudamu kumuzanisha amazi. Ica gatatu ni kumubwira ko ukeneye amazi. Ntukamubwire ko ukeneye amazi. Ntuce ngaho ngo rero madame ngo zana ya mazi. Ayazana haraho mwayashize canke mwama yabitse kugira mu yatoragure. Ni wamubwira ati ngo zana ya mazi, nimba ari muri mundu yo kumva ko mengara handi hantu, azoca menga umuteye stress yo kuyarondera. Umuteye stress yo kwarondera ashashamo ibindi vyumviyo ati mbega umugabo wanje sindamuhaza, mbega umugabo wanje sindamubwira neza. Rero hace hazamwo stress kuburyo na ya mazi naho yoba yagiraze aca yibana. Rero ntukamubwire ngo
nk'amazi, iryo ni kosa rinini kuko y'amazi aza mutanabivuganye, aza muri mood umwe mwibereye uko mwenga murahandi hantu, niho igikorwa c'amazi kiza. Icakane nukutamubwira ibintu vyiwe, hamwe ukamubwira hajya muri mwanya mu gikorwa, ukamubwira twatujambo, baby ndagukunda, sheri urampaza, sheri urambumba, sheri urampagije, sheri ubinkorera neza, utujambo nyene tw'urukundo. Kurya rero uri kuramubwira twatujambo tw'urukundo, niko aguma ari muri mood, akavuga ati bo turi kumwe, turisanzuranye, tumeze neza. Kugere umva ntagire ubwoba bukamuvamo, akabona yuko muri umwe rero ashaja muri mood, umuntu kukamera neza, ugasanga na gute na y'amazi araje. Ikigira gatanu nugutinya kumubwira agufashe. Rero menga tuyabadamu tuzi uko menye igikorwa ni cy'umugabo gusa, oya si cy'umugabo gusa, nawe wa mudamu we urashobora gukora mugafashanya. Rero wa mugabo we kagiripe karandembeje. Rero wa mugabo we ntugatinye kubwira umudamu wawe ngo agufashe, bimubwire nimba ubona ko bikenewe, ukamubwira ati beja hejuru nawe, be hindura position kunuku. Kujya kuntu wowe ukora mubwira uko yumva uko menga mu rumwe, bigatuma na y'amazi agira gute aza. Ica gatandatu nukwerekeza igitsina cawe kuri rya point G, ukerekeza igitsina cawe kuri point G. Point G ntiri kure, iri hagati ya santimetero 2 na 3. Urabona hano clitoris itumbereye, niho na point G itumbereye. Rero mbera nk'ufata kijya gitsina cawe wa mugabo we, ukijana imbere umire nk'umukiduza haruguru, ukijane imbere mu gitsina ucumira nk'uduza uku. Ni waduza uku uzo buri kurajana kuri point G y'umudamu, kandi yo point G niyo point ikomeye cyane, niyo point urabona yuko iyo ukoze kuri clitoris y'umukobwa hajya kugaharage amazi ashobora kuza. Rero niyo ukoze kuri point G, niho y'amazi yose agize gute yugariye ku mukobwa, y'amazi yose yugariye kuri point G. Iyo point G rero paruvanye kuyikora ko wa mugabo we, raba ya speed uri kurakoresha, wa muri uri kurakoresha mu kugira winjize igitsina cawe, aba ari cyo ugumizako. Kuko iyo umaze kuhashika urahumva nawe wa mugabo, urahumva ko washitse kuri ya point G y'umukobwa. N'umukobwa nawe arayumva kuko ashacika intege, akumva mengara handi hantu, akumva nyene umushikani handi hantu. Rero hajya hantu ntuco wihuta ngo haveho, ahubwo gumizaho nyene, hamukoreshe speed, ukoreshe speed y'amazi azotera agira gute yisesa. Ikindwi naco ukiri kuri iyo point G, hari ukuntu umukobwa ashumva yaregeye, akumva menga no gusohora y'amazi arayasohoye, mugabo y'amazi agahakwa kubura ahantu asohokana. Hari abaparuve na kuyasohora kandi imbyara ibondiriyo, n'abandi bataparuve na kuyasohora irimo. Umaze kumva yuko igihe c'amazi cyashitse, uko uravyumva iyo point G wishitse ko nawe mugabo nababwiye kuyumva, paruvena kubanza ugire speed, nababwiye ugire speed y'imvyara ibondo ya werekeza hahandi nyene kuri point G, hanyuma ucumera nk'usohora imvyara ibondo ya bukebuke. Mu kuyisohora rero ucugenda hahandi kugaharage, tuhita kugaharage abarundi kazi, hama ukubite. Kujya uri kurakubita nazokumva uburyaryate bwiwe buza, uburyohe bwiwe buza, y'amazi agire gute ayasohore. Hari abadamu benshi batazi uko bafise n'amazi. Uzorabe hari abadamu usanga baje gukora imibonano mpuzabitsina basha bihutira gusoba. Kujye wihutiye gusoba, buryo uzoba wihutiye gusohora amazi. Ikizogutandukanye guko ari amazi usohoye, uzorabe imikoyo irafise ukuninuka canke imota nako. Ariko
uzorabe iyo ugiye gusoba heje gukora imibonano mpuzabitsina hari ukuntu iyo ugiye gusoba ushiramo inguvu ukumva yuko mengushizemo inguvu zo gusoba ariko iyo heje gukora imibonano mpuzabitsina ukagenda gusoba usanga atanguvu wagize gute wakoresheje kandi na ya masohoro na ya masobe usoho